ku kintu c'amadolari. Amadolari yo mu Burundi kuri video herutse hari abantu benshi bambajije bati none ivyo uriko uravuga comment unifier marché des devises, comment tu peux unifier marché y'amadovize mu Burundi surtout kuko twarababwiye yuko umuti ubonetse utawunyoye ntukira. Alors tuje kubahereza umuco tubabwire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, des solutions ziri pratique mushobora kugira umuntu avuze ati kuko hari ibintu byinshi tuvuga, hari amaterme menshi tuvuga ugasanga ntiyumvikanye neza parce que ce sont des termes économiques cyangwa termes za business. Tuvuze tuti comment unifier le taux de change au Burundi. Abantu benshi murabizi yuko amadolari mu Burundi hariho marché noir, hariho na marché yo kuri BRB. Marché noir rero benshi kuri BRB abantu bafise accès, no bafise pouvoir cyangwa bafise accès kuri economic y'u Burundi, kuri economy y'u Burundi nibo baronka to yo muri BRB hama bakaca baja ku réintégrer même amadolari baronse kuri marché noir. Vous entendez yuko hacha haba ico bita imbalance ya taux de change. Alors kugira rero inde solution twako turatanga kugira aboneke, kugira amadolari aboneke, umuti w'amadolari mu Burundi uboneke, hariho solution twako tuvuga tuti unifier le taux de change au Burundi. Alors comment unifier taux de change au Burundi? Ikintu ca mbere qu'il faut gukora ni libéraliser le marché des devises. Il faut libéraliser le marché des devises. Now vous êtes dit comment unifier le taux de change? Ou non vous êtes libéraliser le marché des devises. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour fixer le taux? Il m'a dit que la libéralisation du marché des devises, il faut permettre les banques commerciaux, ou permettre à KCB, za agama bank commerciale ari Burundi, za CRDB, KCB no ukazipermeta yuko zonyene en fonction ya offre na demande y'amadovize ari mu gihugu, ukazipermeta ko ziguhereza les informations ziri concret zingene idolari riko riravunjwa mu Burundi. Alors c'est ça la libéralisation. Iyo une y'ikintu cyambere ushobora kwiyumvira comment unifier le taux de change. Ikindi kintu naco ni simplification y'ama procédure. Alors hariho ama procédure trop bureaucratique vraiment yo kugira umuntu ashobore kugira accès ku madovize, amadolari, amaeuro, kugira no uyaronke biciye muri les institutions financières cyangwa commerciales zizwi. Il y a beaucoup plus de bureaucratie. Nk'ubu dufate muramaze kubibona mwebwe nk'umuntu yoba yaragiye nk'i Burundi par exemple, ugiye gusaba amadovize muri let's say ukaja gusaba nk'amadovize muri KCB cyangwa muri CRDB, murazi ngene bigenda, urazi comment ça fait, urazi tout le procédure utegerezwa gucamwo pour avoir des devises muri CRDB, pour avoir des devises muri KCB. Ndiko mvuga aya mabanki niyo niyazwi cyane aboneka mu gisagara winjiye mu Burundi, mugabo hariyo izindi zose. Juste pour nommer que ça, juste pour exemple, nta kintu na kimwe que j'ai contre izo banki, ni juste ndiko ndababwira solution de comment libéraliser iyo marché des devises. Iyo tuvuze kugira amadolari aboneke, unifier taux de change, tuko turafata taux ya marché noir na taux sur marché ya BRB kuri taux officiel y'igihugu, comment dushobora kuzinifya kugira amadovize aboneke. Alors uno munsi naje kuvuga ati hari umuntu yavuze ati mbaza ikibazo arambarira ati none tanga solution pratique y'ingene ivyo bintu vyokogwa. C'est ça la solution pratique. Ikintu ca mbere ne quoi assouplissa ama restriction. Alors uga permetta les banques commerciales ko zigira zigu propose le taux de change en fonction ya l'offre et la demande des devises kuri marché. Hama ukachukura ko bureaucratie kugira ushobore accéder sur les devises. Romva ico nico cambere kuko uca ukura kajya ma bureaucratie ari mu ma banque commerciale tout ça kugira umuntu ashobore kwa accéder sur les devises. Hama ukacugira ico bita réalignement progressif. Kwa réaligner progressivement no kufata yuko ufata ajustement ya taux officiel ijya ya BRB ukagira ajustement taux officiel, hama ukayireka ikadéprecier progressivement ya taux de change ya BRB en fonction véritable marché toi d'officiel, parce que abantu benshi kirukira kuri marché noir. Comment et pourquoi? C'est parce que niho bumva ko babona yuko c'est le vrai taux de change.
Kandi ivyo rero tubigize ça va éliminer ama spéculation parce que spéculation zihari pour le moment mu Burundi nuko les gros poissons baba gros poissons c'est eux bagira accès kuri tyo ya BRB bakagenda bagatora amadovize ngo bagiye kurangura bagira iziki baba bafise tous les trucs avuga ati ndungitse naka muhereze ibihumbi 10 vy'amadolari muhereze ibihumbi 100 vy'amadolari tout ça akaca agarukana ayo mafaranga yavunjije ku mafaranga make 2960 muri BRB akaca aya réintégrant dans l'économie akaca vunjwa kuri 5800 6000 kuri marché noir. Mutegerezwa kumva ko haca haba ico bita imbalance. Alors il faut unifier tout ça. Habaye imbalance rero amadovize acabura parce que amadovize acaza aragenda bose baca bayagira comme commerce acaba comme commerce bakaca bazorayada speculation. Ivyo rero ntaho bishikana igihugu na hamwe nta hano namwe bishikana igihugu parce que mu bihugu vyose bitembere abantu bamwe baravuga ngo uragereranya ibihugu na Canada cyangwa no igihugu ntikiba gito nta gihugu cicana gihari parce que il suffit juste de travailler il faut gukora kugira umuntu ashobore gushika aho yateguye gushika 2040 2060 nico gituma ngaha muri East Africa TV kuba tanze je nitwa Audrey Muco Intore nk'abandi representa East Africa TV turiko turabahereza des solutions stratégiques et physiques cyangwa mushobora gukora pratiquement kugira mushobora gushikana igihugu kure duhereye twariko turavuga ivy'ibitoro umuti w'ibitoro wabonetse no musi tuje kubabwira ati comment unifier le taux de change yo mu Burundi ni gute mushobora kuunifier ya taux de change mugafata marché ya BRB ni ya marché noir bikaba unifié ku buryo ama spéculation hava kugira amadolari aboneke économie tourne sinon ça va pas marcher nico gituma ndabizi ibi ndiko ndavuga FMI yabivuze Banque Mondiale zamazabivuze ndiko nongera ko nkico novuga nti insiguro umunyagihugu wari we wese muto yashobora gutahura ku buryo n'uwumviriza iyi video ashobora kuvuga ati c'est vrai ibi bintu il faut ko tubikora. Alors ndiko ndavuga rero ikindi nariko ndavuga ni réalignement progressif ya taux officiel. Iyo tuvuze réalignement progressif ya taux officiel ni ya taux yo muri BRB. Premièrement, il y a tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va le permettre de se déprécier progressivement en fonction il y a véritable valeur, il y a dollar sur le marché normal, il y a ma banque commerciale. Marché normal, il y a banque commerciale. Now, qu'est-ce qui va réguler ça? C'est la demande et l'offre. Il y a ma devise à Bahari. Voilà. Duriko yireka ko igira dépréciation progressive ugerageza no kureduza l'écart entre taux officiel na taux ya marché noir. None mwibaza yuko dufate nk'idolari muri BRB yaba uno musi kuri marché noir iri kuri 5800 mu Burundi muri BRB yaba riri kuri 5780 5785 de fait. OK? Est-ce que vous croyez que abantu bo kwirukira cyane gose kuri marché noir cyangwa bogenda kuri officiel? Twakuyemo na bimwe nako ndavuga ibintu vya bureaucratie ku buryo les banques commerciales na BRB zose BRB kubisanzwe ntitegeza gutanga n'amadovize yahereza ifo kuyarungika muri banque commerciale hamaze kayatanga mu banyagihugu niko vyategezwa kugenda. Alors mwibaza yuko yaba écart iri réduit entre le taux de change et marché noir na marché ya BRB officiel yuko abantu bokwirukira cyane gose muri kuri marché noir kuvunja dollar? Non, jamais, parce que on va réduire iyo bureaucratie hama abantu bagira batora amahera mu mabanque commerciale. Amabanque commerciale en général nica jejwe n'ama bureau de change ari officiel nica jejwe mugabo tukamakinga sure yuko loto iri unifié écart yabaye réduit aussi ku buryo bica bituma tugira ico bita renforcement y'ama réserve y'ama devise abari mu gihugu. Alors voilà ico kintu rero nico ndiko ndababwira uno munsi iyo habaye rero renforcement de réserve de change haca haba attraction ya flux de devise bigatuma n'aba diaspora burundaise tuba turi ngaha muri Canada dukoresha les canaux officiels pour transférer l'argent parce que pour le moment twebwe turi ngaha muri Canada dukoresha iki la diaspora burundaise par exemple iri muri Canada muri États-Unis Australie hehe bacahe wibaza ko barunka amafaranga bayacishije muri banque commerciale ngo barunka amadovize tuyacishije muri banque commerciale naho tuba dukeneye kuyarotira en tant que les dollars nyene twarungitse kugira dushobore kuja kuyavunja hehe kuri marché noir. Ariko si on unifie ça
ndiko ndavuga des solutions pratiques de comment on peut le faire kugira dushobore kubishikako habaye iyo unification hakaba réduction de cas ya taux de change ya BRB n'intuze na marché noir hama tukagira dépréciation progressive tukareka idollar ikaba déprécié progressivement en fonction de l'offre et de la demande les banques commerciales ziko zirapresenta muri BRB. Ivyo bica bituma la diaspora burundaise twe tuba turi ngaha anye muri za Canada za États-Unis za Amerika tugira iki bica bituma dukoresha ico bita du trustinga les sources normale du trustinga amabanki normale kugira dushobore kugira iki dushobore kurungika amadolari amadovize menshi cyane gose diaspora ndababwire irungika amahera menshi tuca tuyacisha muri lekano zizwi kugira aze kubaka igihugu. Voilà. Hama ikindi kintu naco no kugira diversification kugira twaleje la pression sur le dollar américain parce que iyo uriko uragira diversification sont des solutions pratiques. Diversification no mu Burundi abantu bose babona non, il faut diversifier les devises mu gihugu pour alléger le poids ibiri sur le dollar américain. Alors ugize diversification no kuvuga yiki il faut permettre que amaero aba kuri marché aga transacta il faut permettre comme USD il faut permettre izindi devises amashinwa iki hakaba balance kugira tu diversifier ayo madovise hama tubandanye tu renforcer les réserves de change ziba ziri mu gihugu. Alors ikindi kintu naco ni coordination. Murabizi mwese politique économique idahari udafise coordination politique économique tu peux pas unifier le taux de change. Ivyo ntibibaho. Utegereza kuba ufise maîtrise ya inflation ukagira une politique monétaire iri strict ku buryo wevita devaluation iza guprovoka ntuze ya flambe y'amaprix urumva parce que habaye devaluation nini deficit ikaba budgetaire ikaba nini ukaguma wamprenta amafaranga muri BRB udafise utabona yazova ça va créer bica bigira inflation nayo tayimetrije bica bidevalua cyane gose amaprix akaduga tout ça. Donc il faut ko habari politique économique ishobora kumetriza inflation mu gihugu. Ivyo rero utabikoze unification y'amato de change ni solution pratique tuko turabibwira ntiza gupasa neza nkuko vyategerezwa. Assainissement budgetaire koma mwasenesa budgetaire muragabanya nibinye ndiko ndabibwira réduire le déficit de l'état kugira muri limite ama besoin de financement monétaire ava ku mapenerie y'amadovise. Urumva ivyo nivyo bitegerezwa gukogwa sino utagize maîtrise ya inflation utagize assainissement budgetaire leta ari gishobora kugenda ugasanga iragira toya ibwebe batizana amafaranga tugira twankomble ntuze ya budget. Ivyo rero il faut maîtriser ça. Alors voilà, c'est ça solution pratique yihuta inyaruka nagomba kubabwira dushobora gukurikiza kugira uyu muti w'amadolari yamaze kuboneka mu Burundi aboneke hama agwire mu banyagihugu. Merci beaucoup kubatanze je nitwa Audrey Muco Intore. Je vous remercie, passez une bonne excellente journée. Au revoir.